Ego turanezerewe cyane uyu munsi twari twarawusengeye. Hanyuma rero Imana rero murazi ko yishyura. Nonaha rero akamwemwe ni kenshi. Ego cyane. Reka rero dutangurire ku bakuru. Turaye kaza umwungere w'ishengero y'Ikiremba. Vyaguruka shike hano. Turaye kandi kaza umwungere w'ishengero ry'Ibujumbura. Nawe nyene ashike hano. Hanyuma rero turi kumwe n'abakozi b'Imana bavuye Montreal, nabo nyene bahaguruke. N'abakirisu babaje kuko ishengero bose usanga ritororokane ngo ngabo barahagurutse. Sinzi ko mbega bavuye i Toronto s'abashitsi. Ego kaze cyane. Na mwene data Jiriye mwari muhaguruke, nabo bavuye ahandi tutamenye, bavuye hakurya, bahaguruke muri aba. Ego none mu kubakira twokora gute? Reka duhagarare. Ego hanyuma rero tutaramura amaboko yacu. Mbega tubakiriye mu izina rya nde? Yesu Kristo abakorera iki? Amina. Ego reka baturamutse. Turabamukije mu izina rya Yesu. N'amahoro. Twari tubakomboye. Mweho. Kaze cyane. Uyu gatoya reka ngira icyo ndavuga. Ni ubwa mbere ashika hano muri Canada. Uburinganire bwa Canada yahonyoye itariki 8 z'uku kwezi. Hanyuma muramuzi, izina ryiwe murarizi. Kubatamuzi ni umwungere w'ishengero ry'Ibujumbura w'ubu yitwa Rukurikanya Onesiforo. Nabaramutse nawe. Naje ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu. Amen. Tugomba tuvura imitima yakomeretse. Tugaruke kuri ya matelefone. Manika bazanye amatelefone yamanike. Urakoze cyane. Hanyuma rero aya matelefone murazi yuko ari meza. Mugabo kandi arashobora kuba nama. Kuko azana ibintu byose. Hanyuma rero hari abantu benshi batari bake bakomeretse imitima, bakomeretswa natwe. Hanyuma rero bagomba ko dutanga umuti. Umuti rero w'abakristo, iyo habaye ibintu bigorana nk'ivyo baraheza bakega. Hanyuma bakaraba inkomoko y'ayo majambo. Yasubiramwo kuko mwarayabonye. Batayabonye nibamanika amaboko atace mu matelefone yabo. Babona n'abantu ariko mwese biraho muri ayo matelefone. Ariko none bavuga bati umwungere w'ishengero ry'Ikiremba bonana umwungere wa kera w'Ibujumbura. Bati umwungere w'Ikiremba ntabonana n'umwungere w'ishengero mushasha w'Ibujumbura. Turi hano rero. Turi hano twamanye uyu mwanya wose twariko turavuga kuri amano n'umuti wabonetse. None rero muhumure kandi ntaho twigeze dutata. Muravyumva? Kuko twebwe
twokwivuga kuko twobivugirwa n'abandi turi imitwe hanyuma rero imitwe irwaye n'umubiri wose urwaye kandi umutwe nawe ukize n'umubiri wose ucukira none rero humura mwebwe mukure muri ayo matelefone hanyuma mwakire bishyashya kandi ibi ndiko ndavuga bica bivugwa ku isi yose hanyuma rero nagomba muri aka kanya umuntu wese aba amahoro yumva ijambo ry'Imana atekaniwe reka rero ndeke kuvuga byinshi nk'umwanya umukozi w'Imana w'Ikiremba ashike hano umwungere wa mbere w'ishengero nawe agira icyo avuze amahoro turabonye Yesu naje maze ndabihweze bose Yesu naje rero nguko ngaje kubivuga haravuzwe amajambo menshi amajambo kandi y'ibintu bimwe byatuvako none rero twaganiriye ikiya cyari kimeze uku kicyari kimeze uku kicyari kimeze uku umata ndatahuye aca rero tutahuranye rero murabizi ikintu twebwe kitugira abantu batandukanye n'abandi ni iki ni imbabazi siko imbabazi nizo kintu kininiya cyane kandi ngo n'Imana yacu ikindi gwije kurengereza ibintu byose ni iki imbabazi rero dusabane babazi nkamwe nuko rero hanyuma duca turazihana tinone natahuye nabi ubundi ati none natahuye ukundi tinone ibyabaye ibyagize byose ungirira imbabazi twazigiraniye rero none rero ibintu byaheze yari shetani aje guhungabanya imitima yacu cyane cyane nga twebwe abarongozi barongoye muri iyi myaka yacu shetani ndagomba yuko tugororoka agomba yuko twohava tuzimiza ishengero tukarijyana mu bintu bitari byo none rero imbabazi zabaye ahantu haciye bijya byose mwumvise hasuye iryo jambo ry'imbabazi Imana ibahezagire abadusengeye mwaradusengeye turaba badusengeye muragahezagirwa turakengurukira Imana Yesu nahabwe icyubahiro amen. Ego Yesu nashimwe amen. Turiko tumva amatwi yacu ibintu byiza kuko bivura imitima kandi imitima nayo ni Imana yitwaririka kurusha ijambo ry'Imana rivuga ngo urinde umutima wawe kurusha iki none rero aho ni ubugingo bududubiriza none rero tutarandiriye cyane twakiriye n'uyu umwungere mushasha ashitse muri Canada ubwa mbere twaramaze kurangiza hari Montreal none rero ubu naho turi hano Ottawa nawe nashike hano wumva umuhogo wiwe kuko hari umuntu avugiye uwundi ntibitahurika neza bagira ati ni ukubera mukunda cyangwa ni ukubera mukingiye ikibaba ariko mu by'Imana ibyo ntibikora nuko rero tube tumaranye iyi minsi yose turizigira neza yuko urabona baca babishyira kuri ngurukana bumenyi hanyuma nayo irabanguka aha tujya kuva ngaha bikwisi yose hanyuma n'ejo tuzobisubiramo
kuko nibazoba ari ishengero rinini. Kaze cyane mwongera. Yesu nashimwe. Amen. Reka subire ndabaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nariko ndabihweza nibaza ko muri abakanadiye bera mugabo nsanga bamwe ndabazi amazina, ndabazi abandi narabigishije no mu gice n'ikabandi narabashingiye, nta gishasha kiriho ndi Burundi. Reka ndeke kuvuga i Burundi hoba harimo ubundi ndi muri Afurika. Ndashimira Imana ubwa mbere ko nshitse hano muri iki gihugu bwa mbere. Ubwa mbere nkandagira kuri aka gataka. Mu minsi heze nari ngaho muri ivyo bihugu vyo hepfo, nahamaze kandi igihe kitari gito, amezi 2 n'igice. Ariko ngaha muri Canada sinari bwahashike. Icanezereje gusa nuko umuriro mwarahuye hari utarabazimana, batumye mwiyegeraniriza hamwe. Hanyuma rero iyo umuntu ariko arakorera Imana canke iyo umuntu ariko arakora ibikorwa ibyo ari byo byose naho byo batari ibikorwa by'Imana, hanyuma rero ndababarire umuntu ageragerezwa hageze. Niho ugeragerezwa muri bijyanye n'uri kurakora. Mugabo kandi uri kurakorera Imana, urakwiye kumenya ijambo ry'Imana ko ari ukuri usesuye. Iyo ari ukuri rero ukwiye kugendera mu kuri, nta bindi. Twebwe rero n'aba bungere twamye umwanya munini. Umwungere wanje asanzwe afise n'amagara make, mbere bose bakoze akazi kenshi barushe, murabona ingene bahaguruka barushe. Ega twicaye umwanya munini kugira ngo duhere iyo byahereye, tugaruke tucurure turabe ibyo ari byo. Iyo rero uvuga ijambo ry'Imana wigisha kwihana, wigisha guharira, nawe bikubako. Ntiwigisha abandi ibyo wowe udashobora gukora. Ibyatugoye rero mu burongozi twabitunganije byaheze. Hari aho abantu kuko batari muri ico gikorwa bibaza ko kurongora byoroshe. Namye n'aba bantu bari ngaha nararavye n'abari Montreal, njandaba n'abantu bari ku Ntahangwa, n'abari mu Nyakabiga, n'abari mu Kibenga. Reka ngarukire ngaho gusa. Ufise akazi ko kubavangura ngo bamwe baja abandi baja, uzorinda usaza utarabishikako kuko birakomeye. N'umushinge washizweho n'abakera kandi ntawe ushobora kunyiganza ngo usambure, ntibishoboka. Twebwe rero ntituzobivuga aha gusa, tuzobivuga na hariya. Mu burongozi hariho ibintu bitugore, kandi rega atari ubu data hamaze kuboneka ibi vyuma vyo kuvugiramwo. Kera abashinga ntahe bari mu ntahe baravugirayo ibintu vyinshi bagatetezanya gose. Rega none ubushinga ntahe ni iki? Sugupfa kwemera ibintu byose. Mugabo bavuyeyo byaca bihera kuko nta wavyandika bwaze kubivuga. Mugabo bucire n'amate hasi baca barungika akagenda. Ibyo rero turi mu minsi igoye kandi iremereye cyane, ariko ukorera Imana agirwa no kwihangana. Ibyo rero ku ruhande rw'iwacu twabihejeje, twabiteguye neza, kandi tuzobivuga n'ahariya mu ishengero ry'i Burundi iyo dukomoka. Hariho abantu mwebwe mwibaza ko byoroshe, bamwe baranyandikiye muri mwebwe ngaha, barantelefona sinigeze ndabishura namba, kuko ivyo nari maze kwakira bivino vyari vyinshi. Mu telefone rero sinigeze ndabishura namba, kandi igituma ntabishura
ntaco mwari kumufasha, abari kumufasha naba noneho duhuriye twafashanije kuko mwebwe ntaco mwari kumufasha, atari ukuvuga gusa umwambo ukarenga ntaco mwari kumufasha. Mugabo ubu twebwe twavuganye ngaha kandi byagenze neza. Hanyuma ikindi naco ntimwibagire yuko uyu muvyeyi w'Ikiremba muri iki kiringo co kimwe nanje tudateguye ibintu neza na kominote yose twoyonona, kuko ni warongoye inama nkuru y'amashengero ya Pentecote, nanje nije ndongoye inama nshingwabikorwa. Urumva rero mu gihe twebwe bidupanye habapfuye ibintu byinshi, nico gituma twaronderanye kugira ngo twicare hamwe tuvugane ikintu cose uko kigenda. Hariho ibindi rero tuzoshishikara gutunganya mutarimo mwebwe, kuko ndakarata ro kuyogora n'ubu ivyo twavuganye kandi tubabarira byose. Twavuganye ko na conclusion ko byagenze neza, ariko ivyo twavuganye ntidushobora kubibabarira. Twaba tubashimiye kutwumviriza, Imana ibahe umugisha. Yesu kori ibimenyetso hamwe n'ibitangaza, kugirisha ngero ryawe ryamenyekana. Yesu kori ibimenyetso hamwe n'ibitangaza, kugirisha